abanyarwanda n'abanyarwandakazi mungirira imbabazi duhereye kuri president w'igihugu cyanyu mumubwira ati Cody Black yasavye imbabazi ariko bidakuraho yuko ivyo yavuze ari vyo muga Pacifique na Chimamanda sa umunwa wo basaba imbabazi uzoca ucika umurage yasino bacisaba imbabazi kweri man ariko Chimamanda manzureke jewe izocija ha Cody izocija ha jewe nkabasaba imbabazi bajya Cody Pacifique na Chimamanda ndamutse ndabasavye imbabazi icija ha Cody none nyene wigize ikibwa bakubona nk'ikibwa nyene none urazi ibintu akora urazi ibintu avuga jewe rero ku gihugu papa ntaho tuba turabagenzi gute je ku gihugu nta vya micezo wanda gutabira nka tahasi oya mbere mani zimbabazi zishira mu murongo tukura ndazisabuye ndavyaniye mana vyanire kabisa kweri hari ivyo urahevye gusaba imbabazi Kagame oya Imana ashira mu murongo tukura futi kubera iki sa na vyase nazaniye izi mbabazi nazaniye hari ico nibutse gitumye izi mbabazi zobanire kabisa jewe ciye nibuka uburyo abakongomani bari mu makambi babayeho ubuzima bubi ubuzima bubabaje ubuzima bw'ingwara ubuzima bw'inzara kubera wenyene mani izi mbabazi shira mu murongo tukura ntazo ndamusavye ndazimusabuye urazi abakongomani miliyoni zirenga 200 amaze kwica wenyene Perezida w'igihugu cy'u Rwanda jewe nabo banyarwanda bose baza bagatukana n'imihimbiri iyo buzi abasikare b'u Rwanda babaye intabire yo ngaho muri Kongo ubu biti bivyibushe ukuraho nubu urabona nubu ko bafashe uvira bihende bakororera nibuye mu Burundi apana urusoro ibuye urabe ko batabibiribwa vy'ifi za Tanganyika urabe nge n'imikeke iboneka ku bwishi ngaha mu gisagara tubanze tubagaburira ifi ko baraza ngo barakomeye ibikanganyoni jewe hari ikintu jewe nama nanka Mr Vibe. Hello abakunzi ba Gatech TV uyu ni Mr Vibe. Cody Black. Wagoma bro. Saz. Watagase. Oya namuntu urazi ko abantu bakunda kumbwira ngo uratera ngo amasifa ngo abayemvite ko kugira bakoremo amajambo none sivyo mubona cyari ko navyo mbona Mr Vibe. Wapi wewe kweri umwaka uraguhereye fresh umwaka no mwiza umwaka wa 2025 kabisa. Anyway umerewe gute? Meze neza ndashima turiko turarangiza 2025 tumeze neza abantu bako barashininga Noel nziza na bonane ubu nta muntu agifite inzigo wundi kiretse umurozi tukiraho Cody ego wewe wagirizwe ivyaha byishima vy'intambara naho umwaka ugiye kurangira vraiment basi nta kintu wiyumvira kuri abandi urabona uyu mwaka uheze uko babigenza wowe uyumvira ikibasa Mr Vibe iyo umwaka uheze tuba twakozemo amanyanga menshi tuba twakoze ibintu biciye kubiri n'Imana sinovuga ngo tuba twariye abana benshi kubera je ntabonja mugabo wumve nyene yuko ibintu bitagenda neza byo dutegerezwa kubikora ariko iyo umwaka urangiye turafata umwanya tukiyegereza Imana ndetse tunasaba ibigongwe kubo twashayeko je nkanje rero ndiko ndagerageza yaba abo twavuze mu biganiro ugasanga twaburi indero yaba abo twahuriye mu bindi bibazo bindi nyine ugasanga ibintu tiko turabishira mu murongo je rero nufise abantu benshi nosaba ikigongwe kabisa kandi bidasobanura yuko ivyo navuze ndababesheye bariho benshi kabisa novuga ati bivanye na level zanyu mu mbabarire cyane ariko imbere ko twinjira muri ibi byo gusaba imbabazi bro ariko ibihe byinshi ariyemereye yuko ivyo uvuga wowe uvyemanga nyene atabwoba erega Mr Vibe ntuzokwamusaba imbabazi kubera ko ari we wari mukuri hariho sometime nubwo buri mukuri bivanye nubwo wabwiye ikintu wakimubwiye kikamubabaza kugira wewe umuha amahoro nawe wiha amahoro ukamusaba imbabazi kubera wewe abagifise ama complex muri we je rero nukuri abona avuze nabi abona koreye ibi no basaba imbabazi nacaye cyane president w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ndamubwira ati mu mbabare ndetse nabo vyaguye nabi byose kuvyo twagiye turatanga kandi kwari ukuri koko bivanye n'ivyari mu karere n'ivyabiko biravugwa rero mu mwaka wa 2026 tugomba kwinjiramwo kirazire ko twinjiranamwo imivumo n'imikoshi dukuye muri 2025 rero abanyarwanda n'abanyarwandakazi mungirira imbabazi
duhereye kuri president w'igihugu cyanyu mumubwira ati Cody de Black yasavye imbabazi ariko bidakuraho yuko ivyo yavuze ari vyo ni kugira je nigire muri 2026 nera ameze neza Mr Vibe ubundi ho ivyo twavuze nivyo mugabo kabisa umuntu wese yumva yuko namugira ikintu kitari ciza mwi 2025 hariho ba Faustin ujya musore hari ivyo namuvuze ko muga Pacifique na Chimamanda sa umunwa wo basaba imbabazi uzoca ucika umurage yasino batisaba imbabazi kweri man ariko Chimamanda manzureke jewe izocija ha Cody izocija ha jewe nkabasaba imbabazi bajya Cody Pacifique na Chimamanda ndamutse ndabasabye imbabazi icija ha Cody Chimamanda arafise umuryango arafise umwana niba adafise abana benshi urubahutse kuvuga ko utomusaba imbabazi bro urya ateye inda umurage ahubwo akwiye kumupfunga yarahohoteye abafise abagendana ubumuga urya Jesse no musaba imbabazi kubera iki kubera ivyo avuga nyene birica birasambura nico kimwe na Pacifique bajya nkazora mukanda basavye imbabazi ku ruhanga yego Cody ariko wibuke yuko ari amajambo wavuze uri kuratukana winjira cyane mu buzima bwa Chimamanda none nyene wigize ikibwa bakubona nk'ikibwa nyene none urazi ibintu akora urazi ibintu avuga jewe rero ku gihugu papa ntaho tuba turabagenzi gute je ku gihugu nta vya micezo wanda gutabira nka tahasi sivyo aho turi ku gihugu si mu buzima busanzwe ku gihugu wana nzogukubita hamwe n'amaraba yabona hejuru kandi nzokubitisha imikro nyene n'amajambo sivyo rero kumbwire ko bajyana basaba imbabazi ntikibaho ku gihugu hari ibintu bitari vyo gufinatisha sivyo jewe uno munsi umunwa nokoresha saba imbabazi bajya bagesera nopfuma ndawufunga ukanuka ariko Cody tugarutse ku bintu wavuze ni wowe wizaniye ino sije ego waravuze ko Pacifique atavyara ico kintu kirababaje bro none nyamba ari vyo kirababaje gufata umuntu ntiwamupimye ntuzi n'umukunzi w'inda rero private life yarase kuvyara kugira akoreshe charge nyinshi rero n'umukunzi w'inda urabisubiyemo uko Pacifique yase kuvyara kubera ubukunzi bw'inda afise umunoho ariko Cody mu buzima bw'umuntu ku giti ciwe je muntu utabukwiye kubuzana ahubwo bukwiye none wewe kazana ubwabandi ahazarana kazana ubwabandi hazarana ahubwo reka kumbwira bijya birofa uko je nta numwanya mafise wo gutaha hamwe n'abajya abantu basara man iyo abantu basara urabika bagasara je bajya deja bajya ntitunganya ntuzenya bajya nisaba patriote je mugabo nemeye gufata ino miko ndetse nshira no buzima bwanje mu kangaratete mugabo abo yo babivugira bari hariya mugaje ndi gaha mu Burundi kandi nasize ubuzima mu kangaratete iyo uri kwanzanira ziriya mind zabari abagabo banumva bidasona kabisa happy kabisa ariko babivuga yuko wewe uvuga cyane leta kugira wishire ku butegetsi ndabwishire ku gute kandi ndo mwene gihugu nega nije wenyine wo kugwanira igihugu ciwanyu nije wenyine wo kukivuga none ko uri kuratumirira ba Pacifique ngo baze mu gihugu kandi uzi ko ari bico batumvikana nibaze tubakone urumva igihugu ntuzigera ugikorera ngo keneye yuko impembo zacu wapi kabisa Cody igihugu ahubwo rafapase ni wahamagaye mu nama y'umukuru w'igihugu nti wa postinze naravuze none je natanze ibibazo vy'abene gihugu none wumva ivyo bintu uko ravuga ngo si nyungu irya nyungu none kutayigumije mu kabati samahera rega bampaye ndiko ndavuga zaterumeze basimbizi ngo ivyunguka je samahera bampaye nuko nagenda shikiriza ivyumviro vy'abene igihugu ndabumva musivyo ndabeshe grand frère ivyumviro vy'abantu none warumvise mbwira president ngo ncorera Jedo Black rero ushaka gukorera igihugu gikorera ataco witaye ko urumva atanyungu wita gikorere nkuko ari igihugu ciwawe kuburyo n'umwana wawe niyavuka cyara gutabagaranye uzovuga ati mwana nije nabaye imbwa nice twabaye imbwa urumva rero iyo ukorera igihugu wita ku byo byo guhaha byose cyaba ikiguzi c'amaraso cyaba ikiguzi ciki byose ukabitanga sivyo Mr Vibe jewe ndacari na muto urumva kandi uno munsi pfiye ndibaza nta bantu benshi bo baba muganye ni famille yanje niyo ishobora kubabara kubera ko ibizi yari nkeneye ko vyinshi ninde muntu wumva yonezegwa muri abo ukunda kudisinga mugabo je ndabizi yuko ngaha mu bundi hari abantu mfuye borara baravuza ingoma banywa nibiyeri kandi bariho urumva kandi rero nta mahesasa sishobora kubaja ashaka kuvuga bo ngaha mu gihugu nyuma y'igihugu nabahe si ngombwa biyerekane
si ngombwa biyerekana ariko ico tuzi nuko bariho ariko sivyo tuje kuvugana muri rusange jewe aboshobora gusaba imbabazi bariho niyo ugiye kwirega kwa patiri uvuga bushaka reka tubandanye rero jewe bivanye n'ikibazo jewe navuze uno munsi jewe nshobora kwinjira muri 2026 ifitanye yakoroshaje n'abantu hizikisire Paul Kagame twari muri yakoroshaje urabizi kandi ndazi nawe urakurikana ibiganiro nkora kuko ivyo mvuga ni nukuri nawe ubizi karukuri ahubwo wibaza iyo nabikuye ariko Kagame arakurikirana ibiganiro vyawe arabikurikirana nyene wabibonye gute urana na Neva wacu hajya nta kintu kimadakurikirana ariko Kagame na nyamba atagikurikiranye arafise umuntu amubwateka hariya mu bundi harakajama kitwa Dobraka kakuvuze ko ibintu ci ibintu urabivuga kwiye nuko nyene Mr Vibe boza ngo nibindi nuko je mugabo je ndamusavye imbabazi mugabo oya mbere mani zimbabazi shira mu murongo tukura ndazisabuye ndavyaniye mana vyanire kabisa kweri hari ivyo urabye gusaba imbabazi Kagame oya ese mana shira mu murongo tukura futi kubera iki sa navyase nazaniye izi mbabazi nazaniye hari ico nibutse gitumye izi mbabazi zobanire kabisa jewe ciye nibuka uburyo abakongomani bari mu makambi babayeho ubuzima bubi ubuzima bubabaje ubuzima bw'ingwara ubuzima bw'inzara kubera wenyene mani izi mbabazi shira mu murongo tukura ntazo ndamusavye ndazimusabuye sinagiye imana kuko uno musine navyukanye mudu yo gusaba imbabazi canke yo kubana neza n'abana mugabo kugeza ino saha usigaye urinda ndakora oya nazimusabuye imana mbabarira kumanya ndagutesheje ndiko ngo ndasaba imbabazi batazikeneye shiramwe umurongo utukura izi mbabazi ndazisabuye none yari yakwishuye none ngombwa nyishuri kazima imana yari yavyumvise imana nishiremo umurongo futi 200 tukura nazaniye mana zanire umbabarire no kuri nyamba nagutesheje umwanya ndabizi yuko wihanganira byinshi kandi turi abana bawe reka turandanye nyumva izi mbabazi kabisa ndazisabuye urazi abakongomani miliyoni zirenga 200 amaze kwica wenyene perezida w'igihugu cy'u Rwanda hama ngo ndamusaba imbabazi ahubwo niwe yozinsaba niwe yozisaba gestion zimusaba ndamusaba imbabazi guteje Dobraka ariko arisha ariko arangaza ariko arasahura ariko arafata ku nguvu ivyo akora vyose cenza ngo je ndamusaba imbabazi Dobraka singeza never ndavyase kodi oya Mr Vibe navyumvise ko Imana yari yabonye uko nicishije bugufi mu mutima Imana yari yumvise uko nkeneye kubana neza n'abantu mugani bivuye kuri jewe nabo banyarwanda bose baza bagatukana n'imihimbiri abaza bose bakantuka wapi kabisa ahubwo sinzi gituma abarundi bene wacu nabo bataza kubisura muri commentaire barundi mudukurira kubereka abanyarwanda bantuka mugasoma mukigiye zamura bataka namwe riga baratwatatse deja umunyarwanda abonye ubundi amubona mu bujuju amubona ko ari umuntu adashoboye sivyo hari ibintu bigize umengo twebwe tubona nk'abavayo sivyo ibire nivyo tugomba yuko bibavamwo rero abo banyarwanda bita abarundi yuko ari bijuju abanyarwanda n'imihimbiri mugico batazi abarundi dukora ibintu byacu bucece twihoreye ariko kodi tukiraho uvuze yuko abanyarwanda ari birofa man uri exageye igihugu gifise ingabo igihugu bijya bikanganyoni ziya n'ingabo bijya n'ibikanganyoni kandi bamaze kwigarurira utuce twishi muri Kongo none batwera kubera bagwanye iyo wuzi abasikare b'u Rwanda babaye intabire yo ngaho muri Kongo ubu biti bivyibushe ukuraho nubu urabona nubu ko bafashe uvira bihende bakororera nibuye mu Burundi apana urusoro ibuye urabe ko batabibiribwa vy'ifi zatanganyika urabe nge n'imikeke iboneka kugwisha ngaha mu gisagara tubanze tubagaburira ifi ko baraza ngo barakomeye ibikanganyoni jewe hari ikintu jewe nama nanka Mr Vibe abantu baravuga ngo rume extremiste mugivyo je nta nivyo nzi by the way jewe pe ivyo bintu vyo extremiste rero no abantu baza bavuga bajajinga ngo igihugu cy'u Burundi ngo n'u Rwanda ngo ruteye imbere vyakwenda wapisha u Rwanda imvunja zirabarembeje karere ka Gasogi inyamba ari kanuzenya inzara ndugu yangu inzara irabarembeje ikirabimba umuntu agasonza nyene inzara yamukubise mu Burundi urumva umuntu yashonje ntavyo hora ubona inyamba ari karere ka Gasogi inyamba ari kandi
inzara ntigira ibice aje no guha koro z'abantu bariyo bakavuga ati mutugiriye ubuvugizi inzara yaturembere ntaguha ibiganiro abo hari yenyine bagiye bakora berekana uburyo inzara ibani cenda guha n'ijambo uyu His Excellency wabo nasabuye imbabazi yavuze avuga ati inzara irarembeje ako karere ati ngo none ngo abashefu wemenya gute kandi bo babahaga ivyo vyose biri public ni ibintu mfitiye proof si ibintu nza kuvuga ngo kubera aho vyovyo biriho inzara irabarembeje aho rero niso navuze ibivunja amavunja arabarembeje papa amavunja ni menshi mugaca muga ngo Rwanda urateye imbere ya ngo turabare mbere wanashaka ja kuri Google urabe ko tuzabarusha amabarabara meza amabarabara meza tumi mu bundi dufise amabarabara meza kuruta kodi wapi vraiment uko nukuri mu Rwanda turabarusumbye amabarabara kiretse kubarusha amabarabara tubarusha n'amafaranga urumva tubarusha n'ibiryo urumva y'agaciro ivyo vy'agaciro ego baratusha amahera ngo agaciro kabo ngo kamera kari hejuru mu by'ibintu vyaho birazimvye none wombwira yuko twebwe igihumbi cacu nabwo cyo kivunje igihumbi cyaho kivunje 5,000 vy'amarundi sivyo bagacagura ikiro cy'ibihara igihumbi amafaranga 3,000 bomba marundi bukiguza ngahe 10,000 bingahe na 5 nibazo ziba bahenda barumye pe ibintu vyaho birazimvye papa mbe urazi jewe yo hataba ibi bintu vyo kutacanamo nkabona ukuntu bariko baransuzugura igihugu hambwa ati reka mbe stable ngahaje tugwane nabo urumva ciye mu kwa kane nari kwimukira mu Rwanda gukora ibijanye na social media mugana arabiretse kubera ko nta mpamvu yari gutuma jenja mu Rwanda bariko baradutuka baturusha rezo social baturusha faking life ufaking ubuzima uzobona ngo wambaye nk'umugwana imeze neza mu Rwanda ndugu yangu abahabaye mugani bo bazoza bayikubwira mugabo wa murundi yirirwa mu mbari wa murundi yirirwa yicenga handi bazoza kukwemeza ko mu Rwanda bakize arabambere ngo afise ngo stade iterambere ritavuye kumena igihugu ryese iterambere rero tuje dutandukanya ibintu none man iyo muri kano kanya bariko baravuga ibindi bihugu tumanze ture ku Rwanda iyo tuvuze Tanzania yuko iriko yitaho nabi abarundi ayo makuru nitwigeze tuyinjiramwo ariko kaguma witaho cyane u Rwanda mbega Tanzania wewe warayumviriye je kireze no kumviza Tanzania je nanayivukiyemo ndayizi ubuzima bwaho nari mu buhungiro turabizi yuko twakubitwa inkoni niyo mpamvu yo ndako ndakubwira ati nta buzima bwo mu buhungiro bukwiye kubitahura rero kuvuga yuko Tanzania yoba ifata n'abarundi buri gihugu cyose bivanye n'umutekano wacu gifise uko coroganije sivyo nyamba uno musi Tanzania ikarira abanyamahanga nuko iba yababonyemo ubuntu butagenda neza sevri hari abarundi hari abagiye mu migomo hari abarundi hari abashitseho ibijye bihungu by'ibisuma byo ngahe bujuma bajya byo mu gituro biraja kuba muri Tanzania rero uno musi vyivye bambikisha ishusho mbi igihugu cyose sivyo niyo mpamvu rero ubona abarundi hari yabakurikiranwa cyane iyo bagiyeyo mugandi baza ntawe barafata nabi afise ibitamburisho bagufata uko mu gihe atavyangombwa vyuzuye ubufisi no ngaha mu Burundi vyo kubako sivyo aha mu Burundi ntuho kwidebereza umunyamahanga atavyangombwa ufise bikuranga ngo ratembere ngo aho ushaka hose bategerezwa kukubaza yeri igihugu cyose bivanye n'umutekano wacu kirafise ukungene ceruganije muga abanyarwanda bo mbere baratwihisha ko burya bajya n'inzoka rindira abanyarwanda kandi wosanga urongoye umugore w'umunyarwandakazi je n'umufiance wanje n'umunyarwandakazi none ivyo birata ariko kaguma badisinga uko ndabadisinga gute kandi nawe no muzana ngaha tukicarana nko ikiganiro yumva riga nawe arabizi arambwira ati none se koko di ibintu wabimenye utesla urumva jamuga ati jewe narabimenye nyene umva hari ibintu mba mvuga nawe abatazi yuko ari ivyo muganda bishize hazana agacambaza uburyo nabimenyemo kandi we aba yarabigize ibanga urukundo rukaca rugwira none bisaba tuvuga uko none ko batugaya riga nawe narabizi ko batugaya nyambwiye ko mu Burundi hari atwebwe badafata nk'abantu nyene bitazi je muga ico dufu nyamburi kuragaye mu Burundi kirazira ko ubagayira hamwe carimwe subutu hoho kwira umutona afyinirako son excellence burya babageseraho mu Rwanda baratumye president wacu tumukunda kuruta uko tutamukunda bivanye nyene bari kwaramufata nabi bamuvuga nabi burya hajye umwana akinira ku mabere ya nyina ntakinira ku magara yase urumva umwana akinira ku mabere ya nyina nakina n'amagara yase
burya hajya Abanyarwanda twace tubabona imboga mu meyo bati yo mihimbiri y'imisega hagati y'Abanyarwanda n'Abarundi n'uwo hari se wundi twe bajyanira n'abana biwacu twanabarondereye independence baba bakwiye kuja hasi bakavuga ati mwebwe turabubaha muri ba papa none gashatu barondereye independence urumva ni huko no munsi rujya Rwanda gwabo bishima ko tworugira ikaritiye yo ngaha mu Burundi kanavyo birashoboka tubarusha ingufu tubarusha patriotism mugabo twebwe mu Burundi nta gatima k'ubujyajya katurimwo nta buhimbiri buturimo ngo tuje kwihagira ibitaro k'ubujyajya tubona hari abantu bamaze gusaba ubwene igihugu mu Rwanda bajya n'injyana nkono mwaka uri kurabibona uri kurabiraba ni bangahe baje gusaba ubwene igihugu mu Burundi jewe uri kuranyinziza mu ivyo bintu shaka mvuga amajambo udakunda muga ntavyo mvuze ndihoreye noba ndabivuze ariko je ntavyo mvugiye kuri Yaga ateye mugani wabishaka ni box igitima ba DJ ira bakaja nini baiva muzika n'iyindi mihimbiri yose iyo sabo buhebwene gihugu nzobikubwira ni box apana nga abantu bacambona uko ntari mugasi wo mwanya kodi hari busesanguzi nivyo bisaba yuko umuntu amanza guhora ariko abantu baravyumva yuko hari impamvu hari impamvu yes none tugomba duce ku ruhande gatoya umwaka ugiye kurangira hari abantu tubona gushika muri kano kanya bamaze gusaba ubwene gihugu mu gihugu cy'u Rwanda kandi bikavugwa mu karere nimba hari igihugu kitumvikana cambere n'u Burundi n'u Rwanda mbega Abarundi kuba biyumvira kuja gusaba ubwene gihugu mu kindi gihugu wanashima ture ku Rwanda gusa ariko tugomba tumasione kitumvikana n'igihugu cyawe twarigeze kubivuga ko ariko turiko tuvuga makuru yaranze uno mwaka mbega wowe ku ruhande rwawe wifata gute ico no bamenyesha no nababwira hari abantu bataritahoza ko Abarundi bo nyene muri bo umva batiyumva nk'Abarundi kandi ubwo nibwo bwa mbere nibwo buhimbire bwa mbere hari abantu munsi umubwiye kari umurundi kazi bimugora kwakira mugana ganda babwire kwitwa umurundi canke umurundi kazi ni iteka ridasanzwe n'Imana tugiye mijo ati Abarundi n'Abarundi kazi muze ngaha tuje ku ruhande rwacu aba naba baje ngaha ku ruhande rwacu mugabo hari abantu kugeza ino saha batari yumvisha neza ko Abarundi bivanye n'ingene mu Burundi gouvernement yacu iri organize sivyo bitandukanye cyane na ziriya zo mu Rwanda ndiko ndakubwira burya igihugu si ikintu cyuko umuntu yo kuyambura uko ashaka igihugu kivuza ibintu byinshi ku buzima bw'umuntu wari wese aha ndazi aba diaspora benshi banahiriwe bari mu mahanga urumva hako wovuga igihugu cyabo nabi uno munsi ufuma uvuga aho babaye nabi yes hari umuntu nejo narayenda yumviriza iyo audio avuga ati ibintu kimama ndavuga irandenza aba muri Amerika yatwandikiye kuri iyo nimero ducisha ngaho ico kintu c'abapatriote rero barahari Mr. Vibe Jemfise abantu benshi baba muri za Amerika za Canada Belgique Ubudagi henshi muri diaspora kandi banakize babayeho neza barambwira ati mwebwe mu kumva gusosoro ruguye mu Burundi rumwe Abanyarwanda baharashe muce mutubwira ati tuza gukatisha itike zihuta tubanze dukosora umva baravuga ati twebwe ko Burundi bwacu bwo baho naco cyangwa bukabaho busuzuguwe cyo tuzofuma dutanga n'amaraso ico byose byose kugira ngo n'amaraso arimwo kugira ngo iteka ry'igihugu rigumeho nivyo rero iyo uzoza ego sevira shwa kuba ufise umugore mwiza utabuze kuryama mugabo hageze ku nyungu z'igihugu ndugo yangu umugore mwiza uramuta mu gitandukirwa kugwanira igihugu ariko uvuze ku kintu c'abapatriote Abanyarwanda hari ikintu baturusha bro igiki reka ndakuha karori umurundi bavuga yuko yagiye mu Rwanda kamarero de semaine atangura kuvuga ururimi rwabo ariko Abanyarwanda bafite iyo karite muga ivyo ntibikuraho kuri umupatriote kwigana ururimi rw'abandi bantu yes yego none ko tuhora tubona abazungu bazi no agatangura kwiga ikirundi ni kubera batabanka igihugu cabo ivyo ururimi ivyo byo tubishiriye apare ntaco bitwaye yego igikomeye ati rero ni politiki igihugu icambere gikomeye n'umutima ubufise ku gihugu cawe ukumva wo kwitanga ku gihugu cawe n'inyungu zawe sivyo ivyo nico dushira imbere ku vy'indimi ivyo byo nibisanzwe ko hariho n'Abarundi bagiye hanze usanga n'ururimi rw'ikundi batacibwiruka neza mugabo Uburundi bwo
abana ko mu mutima uburundi bufite ishusho y'umutima yayihometse muri we imurimo pe rero muteye kwitihanya ibintu ivy'indimi n'ururimi no sico kimwe ego